rero niho twaca twevuriwa kariyeri y'iwacu iraza guhura irakroaza kubera twe twame turi aba artiste engagé twarimba imiziki myinshi iri engagé imiziki yacu irakroaza politique turinjira mu mugambwe CNDD-FDD tuja kuririmbira umugambwe ariko aho tutarahagira nyene twinjira muri ivyo umuntu hariho studio yamenyekanye cyane novuga ko yavugwa kenshi ku kirimba niyo studio wahereyemwo canke ni nayo wanagumyemwo je natanguriye muri studio MRM yari umugabo yitwa Reverien umu Adventiste rero twarakoranye imiziki myinshi mugabo imiziki myinshi ya chorale ni nayo yasohokeyemwo ijya ndirimbo aratabura ya Fariaz Zangwino remix urumva rero ziyo ndirimbo ntitwazikora azinezererewe ko yari umuntu umu Adventiste 17e jour vyaramugora cyane yari nka forcing ndende ni naho rero hava rero ide yiwacu yo gucreate studio bwite yemera imiziki yose ngo twavuga ati iya gospel tuzoyikora isanzwe iyo bita ngo niyo mwisi na nyene tuyikore mugabo artiste bose bisange ntihagire ubukomiyegwa niho twaca dukora studio rero ya Kirimba Art Kirimba Art yari kuri Avenue de la Mission de l'Amitié Avenue de l'Amitié niho twakoreye n'imiziki novuga imiziki myinshi abantu bazi imiziki y'abarorilo imiziki ya Fariaz imiziki traditionnelle hari imiziki myinshi yasohotse ico gihe tuvuge nka ama groupe traditionnelle twagiye turakorana nk'umuhanga ama album yabo yose nitwe twayakoze rero babita umudeyo abo bose bagiye turakorana ari ama groupe traditionnelle twagiye turakorana menshi amakorale menshi twagiye turakorana ba Fortran Bigirimana twarakoranye na ba Dudu twarakoranye ba Fabrice donc ama album yabo novuga ko yabaye generation nshasha imiziki kuko twarabajene nabakaba bajene twariyumvanamwe ati ibintu tuteza kubikora nari mfise umugenzi yitwa Clark waba muri Canada yavuza piano mpora nibuka ukuntu twabwirana ati none nta kuntu tworonka piano ivuga nk'uyu muziki nta kuntu tworonka iyi piano ivuga mu muziki wa R-Kelly ugasanga tugenda turatezanya imbere mu kurondera je na pas twama mu matelechargement ubwo ico gihe uburugisiere twaratanga kuburonka muri telechargement twari twarahavuye turi specialize mu kintu ca piratage kabisa kuko nta handi hantu zari kuva kiriya gihe umuziki wari uhari twavuga yuko bari abantu tubona basanzwe bo mu makartier nyene ariko abantu bavuga ngo uziko haje umuziki w'abantu bize biriya bintu rero ikintu cahabaye muri changement muri rya generation navuga ko twebwe twadeclenchije entre y'abantu bize mu muziki bafise amashure batavuye juste mwisite batize donc abantu ntibavyumva ko umuntu yoba yarize afise diplome mu mufuko hama akaza mu muziki ivyo byabatangaza abantu rero twebwe kuko inyuma imbere yacu hariho generation yabaye kase yabacanja Miss Africa Nova baraba intellectuel gusa abantu bize rero mu nyuma aca haza rero umuziki wo mwisite uradomina kubera bacanjo bamwe barapfuye abandi barahunga haca haza umuziki wo mwisite abantu bacitangura kuvuga ngo umuziki w'abavoyu umuziki w'ikivoyu iki rero twe tumaze kuza tutangura kuzana imiziki iri engagé imiziki irimwe amajambo ari puissant umuntu wese yumva ku mutima kumva ati umuziki urankoze ko atari imiziki y'ubujambo y'ubuntu bubiri butatu ukuye hariya mugabo twayiha ya maritime nyene bashaka ya maritime bakunda ya muziki ya ritime biyumvamo kandi tukagira n'Imana hari n'abajournaliste bavyumva ico gihe barasasira ikirago umuziki mwiza ukarengana neza mu bantu bakawumva bakanawusigura bakawuha intumbero ukumva ko umuziki uhagurutse ufise ingufu ufise base nuko rero hari indirimbo twatanguye kubona musohora nk'indirimbo cyane navuga ko abantu yanabateye amakenga bataba basore gutinyuka bagasora indirimbo ndavuga bazorira
iriya ndirimbo mukisohora leta y'ico gihe mwari mubanye gute? Umuziki bazorira warateje ibibazo byinshi cyane. Navuga yuko twebwe tukiyumvira umuziki wari umuziki wo guhumuriza abantu no kubwira abantu uti burya ntimwihebure, ubutungane bugiye gukora, ubutungane bugiye kuza, hagiye kuba changement. Rero unibutsa abantu iriya ndirimbo mwayisohoye mu mwaka wa ryari? navuga ko twayisohoye CNDD-FDD yinjira. Hajya aya CNDD-FDD yinjira niho twaciye ko hari amashangement ama meeting ibiki, niho twe twasohora ijya ndirimbo. Rero CNDD-FDD maze gushika indirimbo irafata intumbero kuko abantu bose baciye banayisanta baravuga ati vraiment abahungu bazanye umuziki ujanye n'igihe, igihinduka, akazuba karatse, intahe nikore, abakoze ibyaha babihanigwe, abahemukiye abandi babasaba ikigongwe. Donc ni yari intumbero yuko rero umuziki iyo wanditse ari umuziki uriangaje ntubura ukorako, wamufise abantu ukorako kuko niko bimeze. N'umuziki udahera, nuno munsi ni wawuvuza ntiyaza kubura umuntu awiyumvamwo avuga ati uyu muziki vraiment urankoze ko jewe, kuko umuziki wose uriangaje ntuhera mu gihe, urabandanya kuko isi ntiyigera iba nshasha, ibandaniza muri vya bindi nyene. Donc ntiyabura umuntu ari muri vya bindi wavuga ikisubira igakorako. Rero twaragize ibibazo byinshi cyane. Ndibuka tugenda muri competition muri RTNB gushikaho Ngabore wonse atubwira ngo uwo muziki tuko turaririmba wari umuziki uri kuri hit cyangwa cyabari hano ugezweho kabisa, abantu bose barawiyumva. Mugabo Ngabore wonse aratwemeza yuko atwimya amanota kubera yuko uwo muziki amajambo yawo adatomoye, ari amajambo atagira sense. Byaranadutangaje cyane. Mugabo twege twame turi abantu batahura, turavuga tuti hariho abantu usanga ari plus abapolitisi gusumba aba artiste. Nta ngorane, twebwe igikuru kwari uko umuziki wacu urengana abantu bakawumva. Ntitwari twaje ngo tuba ba mbere cyangwa ba kabiri. Mugabo ikibanza cy'abagatatu turapfuye kucemera kuko icatuzanye ntikwara kuba ba mbere cyangwa ba kabiri cyangwa ba gatatu, kwara kugira gusa abantu bacu bumva umuziki ushobora kurengana uronke visibility nta kindi. Ngabo mwagumye mubana gute na Ngabo? We nta na kimwe vraiment, amutama wacu twemera. Twe twame tumufata nka model mu bancien dufata nk'abantu baba model biwacu, twame tumushiramo kandi twame tumurespecta. Naho byashobotse twaramusabye n'impanuro kubijanye n'umuziki. Twebwe twame twiyegereza aba artiste ba kera, uwo dushiye gushikira wese twaramubaza ati none gamze mwebwe iwanyu mwandika gute amatext, mwabigira gute muri production baroni, twarabaza ati none mwebwe muri studio aya bakagira gute, kariya bakagira gute, ba Jeremy batanga imbere yacu twarababaza. Twe twame tumeze uko nico catumye nibaza du progressa n'ingoga kuko nitwigeze dutinya kubaza bari imbere yacu cyangwa ushoboye kuturusha ngo dutinye kumubaza kuko aba producer njya Washington igihe yazino kubera Serge yari umugenzi ariwe bari bazananye nashukuru nka kajyo aranyereka ati ku muziki nk'imiziki ya reggae wamukora amakosa ameze gutya, mugabo hip hop zikora neza, amarimbo yakora neza, mugabo imiziki traditionnelle wari kongera mwaka ugahinyanyura. Yes, bazorira rero iri hit nkuko twako turabivuga, ariko ukanavuga ati harabo yakora ku mitima birumvikana nuno munsi uyivugije, ariko naho namwe byagira ati naho iri kuri hit burya mugire n'ubwoba ati indirimbo ejo nishobora kugira ugiriye nabi nubwo ari hit. Iyo ndirimbo harabo tutigeze tuyumvikana ko, harabo abayumva neza abayumva nabi bivanye n'umwe wese ico yiyotsa ku mutima. Kandi uyu munsi niko kimeze, si indirimbo uvuga ngo ni indirimbo yo kwakirwa neza na bose. Harahabikora ko nabifasha kumva ko baruhutse ku mutima. Kandi imiziki yangaje myinshi niko imeze, ni kujya kwa ntuze ya abasenga bisengera nayo nyene yaje imeze uko nyene, yaje ari indirimbo itavyorosha kuko abamizirima barateye induru ngo mwadukarikatiye, abakatolika batera induru ngo twabakarikatiye. Mugabo urumva twari ko tuvuga ama verite ahasanzwe, ama verite asanzwe ahari. Hariho indirimbo yitwa Demokarasi, mushaka gutambuka tukiri inzoya,
zijya zose n'indirimbo zaje urumva zikora abantu ku mitima ko twaririmba indirimbo nyinshi zo twaririmba zari politiki zari indirimbo angaje zikora ku mitima zivuga ikibura hariho n'indirimbo yigeze gukwega isaruma yavuga ngo no ku bandi urumva harimo utuntu twinshi yarakora ku bantu kuko twebwe twadufise iyo esprit kuvuga ko twabaye mu bihe by'intambara twabaye mu bihe bigoye twabaye mu bihe biruhisha twashaka gukosora kuba baririmbyi bakosora kandi tudatukanye ntituze gutukana kuko mu nyuma hariho umugwi wacyuza ushaka gukora nkuko twebwe twakora mugabo bubatse bongeramwo rero n'ibitutsi ndani mu muziki yabo imiziki rero imaze kujamwe ibitutsi nabo kibaye muziki ucugora uwo muziki kujera kuko hariho kuvuga ijambo ryiza ugahanura udatukanye umuntu arashaka kumubwira ijambo rigumye mugabo utamututse kandi iryo jambo rikarengana kubera ko utamututse haragerana umutima wiwe ukamubaza ati nibyo ujya muntu ntakagaye yagushize ko ntaki gusa yakebuye akavyumva mugabo umaze gushiramo akantu k'akagoborani rya ugaca ushiramo akantu ko gukomora basi yes ariho na wigeze kutubwira ingene rero mwaciye mutangura abanashaka no gukorana no mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD benshi batangura no gutanga image biha ishusho niko novuga bati urabona indirimbo baheruka gusohora zavuga ukunuku tunabibwira ko buriya se nk'igiturire kugira ngo hagira ibyo baza baranuma sinzi ukuntu nokubwira twebwe nokubwira ko twebwe abenshi nakubwiye twarabaye impunzi nk'umugwi wacu benshi barabaye impunzi nta numwe atabaye impunzi kwanza muri Etoile du Centre abenshi twarabaye impunzi rero iyo wabaye impunzi hakaca haza umugambwe uje ku butegetsi ukaza uje uvuye muri bwa buhungiro nawe wahoramwo usanga muhuje ivyiyumviro ko mwese muri babandi bavuga ati ibintu bitegeza guhinduka kandi apaneje uyu munsi nyene ubu twebwe rero twagiye muri CNDD-FDD tuvuga tuti ivyiyumviro vy'umugambwe CNDD-FDD twe turavyumva turabikunda kandi nivyo vyiyumviro vy'iwacu kuko nivyo twaririmba ico gihe ivyo vyiyumviro reka rero twebwe tubisensibilize reka twerekana inguvu z'iwacu nk'abaririmbyi tubisensibilize kandi niho twagiye kugira demonstration turerekana ko abaririmbyi mu gihugu baba bafise puissance idasanzwe kugiye twinjira muri politique twebwe twaragize demonstration yuko dushobora kurasambura abantu benshi kandi dushobora gupusa message kure ku buryo imiziki yose twaririmbye muri campagne uribo vyibuka ya 2010 abantu vraiment n'abatari mu CNDD-FDD bavuga ati iyi miziki vraiment mwarakoze imiziki kabisa ko twarakoze umuziki n'inguvu zacu zose ku buryo aho umuziki uciye waba uri mu mugambwe waba utari mu mugambwe warumva ko umuziki d'abord ukuruhuye ku mutima hanyuma ukaca guha n'ivyo vyiyumviye ari abantu batabifashe nkuko bategeza kubifata ko abantu kera bari bafise muri generation y'u Burundi yuko umuririmbyi ntashobora kuja muri politiki umuririmbyi ntashobora kuja muri politiki mugo abaririmbyi bagiye muri politiki ni benshi ba Africa Nova ba Chanjo no kubwira ko abo bansiye boss baragiye muri politiki babahaga barapfunzwe inshuro zingahe ba Matata vyari bimeze uko nyene bama mu nduru n'ubutegetsi rero no kubwira ko abaririmbyi hariho abantu bamwe bazogukundira iyo action ubukoze n'abandi bakayikwankira kuko mutahuje yugiye hariyo n'igihe mbere umuntu usanga ari na jaruza avuga ati iyazi wacu ko ikataji wacu kubera kagiye hari areka renje mponda kubera ataji wacu ariko aho nyene ntabwo bamwagira muvuga ati haro parti imwe dusa nuko duhevye abo nyene tudahuje ivyumviro ati ko twe twara abanyamuziki mugabo tukaba twiyangaje muri politique hari parti imwe kabisa dutakaje ntabwo bamwahagirira aho afite abantu benshi hari ikintu batigeze batahura nuko imbere ko umuririmbyi wowe ubanza kuba umuntu uri umuntu je nka je umuririmbyi mugabo imbere yuko umuririmbyi Romeo nabanje kuba Romeo tuko urumva umuririmbyi nakazi niho ubwira umuntu uti wewe uri umusoda muga imbere ko umusoda
uri umuntu urumva uri se w'abana uri mwene wabona naka urafise nawe uko ubona ibintu n'ukuntu vyiyumvira urumva kandi we ntushobora kunyaka ngo nukubera ngo kwizina ry'umuziki ngucu nyaka uburenganzira bwanje bw'ukuntu jewe niyumvira urumva jewe ndefanda agateka ka kubera ko udashaka kudefanda agateka kanje ubwo burenganzira ufise bwo gutora bwo kwiyamamaza bwo kuja mu migambwe kubera ko jewe ubu nkurako uravyumva icyo nkundira urakunda umuziki wanje naho utogukunda umugambwe uko je ndazi ko nigeze guhura n'uwatwara umugambwe y'iprona ico gihe naringiye gufata bari bampamagaye gufata agacupa hajya kuri Cercle Peak bako barangurira agacupa rampamagara ati wesha muhungu ngwa hano ndagenda nditaba ati bite mzeni sawa ye shangwa ngo muraririmba indirimbo mw'abahungu ashanga muraririmba indirimbo zikaze kabisa ngo vire mu muntu naho tobakunda umugambwe wanyu naho bakunda ivyo muvuga mugabo murakora imiziki kabisa ngo nukuri barabankira ikindi cyo bavuga mugo murakora umuziki tiko ujya muziki naho wowe udakunda uwo mugambwe urumva ko basofu mugatamba ko nawe kumva ko gafise rite urumva rero abantu ni shuwa y'abantu wowe ntushobora uno munsi jewe ego dufate ko twafashe inzira yo gusubira kwiririmbira ivy'urukundo ivy'ubuzima busanzwe mugabo je ndibuka indirimbo ya Kakabone yaje yatse umucanwa yitwa Ibiciro bakaduza ibiciro hirya no hino agahembo kagayitse ntikongegwe nukuri ivyo nimba byose uri muri rimvye ntihaburaho umufatanganira n'abantu mwama mu makonfli kubera nawe uririmba urukundo nazo bunagwe ati bijya bintu waririmbye birarenze urukundo ntiwari kuruvuga kujya wari kuruvuga uko kuko hama hariho opposition mu bintu byose rero mu muziki ho ya Miltrofor kubera yuri nyenyero ukaka hariho abashaka kuzimya hariho abashaka kwenena hariho abashaka gupfuka niko bimeze ivyo rero winjiye mu muziki ukambrasa kariyeri y'umuziki ubitahura uko nyene ukavyiga uko ukabimenyera uko nta kundi kuko ntacu uhindura muri ivyo urashaka uravyemera ushaka ukareka mugo umenye ko atacu uzopfa uhinduye muri ivyo kuko abantu kukugwanya kukwemera kugukunda gusara ni vyabo kandi uburenganzira bwabo yes nkuko yavuze ati natwe turi abantu kandi ubwo burenganzira no bwacu bwo kuja mu migambwe n'iriya ubundi umuririmbyi agakwiye kwitwara gute mu gihe yabagiye mu mugambwe umuririmbyi mu gihe abagiye mu mugambwe icyo yirinda ni ikintu no kwita fanatisme no kwexagera mu bufana ese Romeo rero apare y'umuziki Romeo nta kindi kintu kimutonze jewe umuziki niwo novuga nkoramwo cyane ariko ndakora n'ibindi muri technique sanzwe ndi mu animateur ndakora animation za 3D za 2D iyo ni muri section graphique ndakora na audio no kuvuga ndakora imiziki ama sport publicitaire ama montage ama son atandukanye ndagira ama finition ya masinema ama série iyo ubuzibonese ndagira post production ya ma documentaire ivyo vyose n'ubuzi nsanzwe nkora yego nkaba nongera nkaba mfise n'utuntu ndandaza nyene turiyungunganya kujya ndetse n'abarongozi bavuga ati za muri yungunganya karaba mukadandaza utuntu naje mu bantu nyine basanzwe badandaza utuntu biyungunganya yego nkongera koko ure no mu baririmbyi bagera mu modoka nziza icyo no kugishimira Imana kuko nta nteguro y'umwana w'umuntu iba yagiyemo yego mugabo Imana yigoroye ibiganza urazi ukuntu bimeze yikorera ibihambaye yego Romeo kiriya gihe mwakora uriya muziki twavuga yuko mwinjiramo na cancana muziki wabize nkuko twabiciye ko haravuga ati kiriya gihe muziki wari ugoye uno munsi uroroshe ariko bakanongera ko muziki wa kiriya gihe warufise akanovera gusumba uno munsi ko uno munsi ariho twita ko vyoroshe ariko ako kanovera kakaba tagahari birava kuki kera twamara umwanya munini muri studio tukamara umwanya muto twiruka ngo mu media tour z'amaradiyo ko amaradiyo yarakora akazi kayo twebwe nta buzi bw'amaradiyo twakora waragenda mu kiganiro gusa ugiye mu kiganiro ugatanga ivyumviro vy'iwawe mugabo muziki wabandanye uvuga babana yawuvuza abantu bakawuronka ku rugero rukwiye umuziki ukaronka ikibanza cyo kumvirizwa
ariko ubu abantu bamara umwanya urume rumara muri studio bakaca bamara umwanya munini biruka ngo mu ma media tour. Donc en fait ha gukora umuziki mwiza ngo witembereze, bakora umuziki ubayabaye hama bakawuforce abantu kuwumviriza. Kera naho umuziki bakora umuziki muremure, uwo muziki ugaheza ukitembereza. Kandi twebwe nta miziki y'ama competition ngo najang ibiki, twebwe ibintu vyo gukoporora twabishira kure cyane. Numva ko twasanze generation yiwacu yabacanja miss ntiyakoporora. Natwe tuca dushikira muri version y'abaririmbyi twashaka gucreate, ahubwo ducreate vy'iwacu, twumve ko ahubwo twozimye imiziki y'abandi, ko hari imiziki ya Tanzania ashaka kwinjira mu Burundi. Twaguma tuyizibira, kandi amwe abaririmbyi bakomeye ba Mr Nice bande mugabo baraza bagasanga i Burundi kabisa hari umuziki uri beton. Imiziki aca iguma kuri frontiere ya Tanzania ntiyinjira. Ubu rero naho dufise ikibazo, usanga 90% y'abaririmbyi ari ba Davido, ugasanga basigaye n'ushatse kuririmba vyo, ushatse gucreate akora kanovera umuziki w'ikirundi, abajournaliste benshi ntamwinteresa ko baterera hariya ngo bashaka ngo umuziki uri commercial. Cyo gituma umuziki w'ubu uya ivyo bintu ngo commercial, umuziki usigaye umara indwi imwe ukabugiye. Ugasanga umu artiste yamarika ariruka agakora nk'imiziki nka 30 ku mwaka. Iyo miziki 30 ku mwaka agashaho kugira uzoronka umwanya wo kwicarira umuziki umwe uzokuraho uwo mwanya. Nje bituma bacapfa kugira ibintu vya fyonde, ugasanga ivyo yaririmbye n'ivyo yaririmbye, instrumental zirasama, akora arasama, arrangement yandi nyene, ugasanga ni ibintu vya kopie kore gusa. Niko imiziki y'ubimeze, hacajamwe n'ico kintu rero cha promotion, aho abajournaliste nabo bariko bagwanira gushaka kumenyekana. Ugasanga hari induru hagati y'abaririmbyi n'abajournaliste, aba DJ nabo bariko bashaka kumenyekana, hari induru hagati y'abajournaliste, abaririmbyi n'aba DJ. Ugasanga n'urudavagi ofete batumwanya mu bintu batabakwiye gutama umwanya. Akaba icyo gituma rero umuziki ubura kanovera, bigatuma mu muziki utaronka promotion, wa muntu yicara agakora umuziki muzima, abanyagihugu ntibamushire ko wa mwanya bategeza kumushirako, kuko bariko biruka n'ibindi bintu bitagira umutwe n'amaguru. Niko bimeze ubu. Romeo, udusozerera ku kantu muri Bazorira, turirimbira akantu muri Bazorira. Ils vont souffrir quand viendra le temps. Ils vont souffrir quand le peuple va savoir qu'il est mis ensemble de l'ouest à l'est, du pôle nord au sud. On voit tous le même soleil, même si on ne partage pas même fortune. Je m'adresse à tous ces enfoirés qui ont amassé un temps de fric si le cœur de leurs frères, si le sang de leurs frères. Asante sana. Rakoze cyane. Ariko ko mbone igikoni gisa nuko gisakaye, ubundi Romeo akunda gufungura iki? Jewe mu gufungura nkunda gufungura mbere ibintu bitagiramwe amavuta, ibintu birimo imboga nyinshi. Nitwe nkunze gufungura, mugabo gusa umubiri urakunze kunyitaba, urangamburukira. Utwo twose ndawuhaye urangamburuka. Yego. Nta kindi. Hari match yigeze kuba y'abamenyesha makuru b'inkino n'abaririmbyi. Ukaba uri ku 9 ku baririmbyi. Arsene Bucuti ari ku 9. Yari sanamu itomoye. Kari akantu nta kantu muri ko murategurira abantu no kuri iriya match. Ubu haheruka kuba match zibiri zahuje abaririmbyi n'aba DJ, kandi n'inkino zitabiriwe n'abantu benshi cyane, ko zari inkino zinaryoshe cyane, zari zibereye ijisho. Nukuri byari ibintu byo gukenguruka. Ko tutakubonye mu kibuga twitegeye. Jewe sinabonetse mu kibuga ko nari mfatira n'utundi tuntu, sinashoboye kuronka umwanya wo kuvyitegurira. Mugabo ku match zindi zikurikira ndazi bigenze neza nzozitaba. Kandi naho mba ntagiye mu kibuga abaririmbyi burya turi benshi. Ubu dusigaye turi benshi cyane. Narabonye mbere turasumbye n'aba DJ ko hageze n'amaramplacement. Twebwe biroroha cyane kuko tuba turi benshi. Aba DJ barababuze. Aba DJ nabo si benshi cyane urumva. Hageze amaramplacement n'ivyoroha bararuha cyane. Yego. Igwe kavuye. Igwe nagatazirano, nataziriwe n'umuntu umufana, aho mu kibanza navugiriza mwana bita kuri One People. Donc yaguma mbwira ngo ndo umwami w'ishamba. Umwami w'ishamba. Hanyuma urumva rero mu nyuma arambwira ati je urazi ko nasanze burya abanaija umwami bamwita Igwe.
aca tangore kuzarampamagara ngo igwe muri karaoke. Abantu rero baje babifatira ngaho baramenyera. Rero burya itazirano bamaze kuri kwita biragoye kugihakana mu gihe abantu bose bari guhamagara ntose rwama natinze ndagemera vuga ati nta kundi burya je amasirino sindanayakunze mugabo bamaze kuri guha ugati none agatazirano bakaguhaye kuruero urukundo reka ndagemere ko nze ribaryohera nta kindi yego. Yes, urakoze cyane wakoze ku mwanya waduhaye ariko murakoze cyane namwe ko nibaza ko ni experience idasanzwe usangije abantu nibisanzwe urumva experience urazi n'imyaka nanje muziki ndawumaze nk'imyaka itari mike hajya ntitwo bivuga ngo tubiheze kuko hari byinshi cyane yego. Asante sana rero mwavyumvise reka dufata kanya tumushimire cyane ku mwanya yaduhaye. Mwakoze gukurikirana ikiganiro Inkuru Shure gica ku muhora wa YouTube wa Bukimoon TV. Twandikire kuri izi nimero nimba wifuza gushikiriza intaye yawe canke kwamamaza ibikorwa vyawe. Gumana natwe kuri Bukimoon TV.